Nile of Lord Church Ministries. Proclaim, portray, and point. Kazi mu kiganiro turacabanira bya vyigwa byacu byo kurimbura ku mazaburi. Uyu munsi ni zaburi ya 51 nkanda yituye mu buryo bw'umwihariko twubakanye Ariel ikiza kumwitwariko wiwe wo kwama atwibutsa ikintu cyo kwihana mu movement ya Sabaniye. Kazi zaburi ya 51 indirimbo ya Vivi iti ndinjiye mpamagawe n'ubuntu bwawe. Ngira ikigongwe Mana kubw'imbabazi zawe, kubw'isinzi ry'imbabazi zawe usibanganye ibicumuro byanje. Unyuhagire rwose ubwabitanya kwanje, unyoze icaha canje, kuko nzi ibicumuro byanje, icaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Ni wowe ubwawe nacumuyeko, nakoze ikibi mu nyonga zawe. Vyabaye bityo kugira ngo uboneke kugororotse niwavuga, kandi uboneke kuroranya niwaca urubanza. Raba nabumbanywe ubugabitanya, mu vyaha niho mama yamvyariye. Ngira ikigongwe Mana kubw'imbabazi zawe, kubw'isinzi ry'imbabazi zawe usibanganye ibicumuro byanje. Nyuhagire rwose ubwabitanya kwanje, unyoze icaha canje, kuko nzi ibicumuro byanje, icaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Ni wowe ubwawe nacumuyeko, nakoze ikibi mu nyonga zawe. Vyabaye bityo kugira ngo uboneke kugororotse niwavuga, kandi uboneke kuroranya niwaca urubanza. Raba nabumbanye ukugabitanya, mu vyaha niho mama yamvyariye. Raba ugomba kuri hirya mu mutima, mu bwigoreko bwawo uzomenyesha ubwenge. Unyezeshe zobu ndera, unyuhagire ndabaderere kurusha uko Serie yera. Unyumvishe umunezero no guhimbagwa, kugira ngo amagufa wavunye anezerwe. Hisha inyonga zawe ivyaha vyanje, usibanganye ibigabitanya vyanje vyose. Mana, undeme mu mutima utunganya, unsubize mu mutima uhamye. Ntunekureyo mu nyonga zawe, ntunkureko mpemu wawe yera. Unkomorere umunezero w'agakiza kawe, unshigikirisha umutima ushize icira. Niho nzokwigisha inzira yawe abacumura, abanyavyaha baguhindukirire. Unkize umwenda w'amaraso y'umuntu, Mana we, Mana agakiza kanje. Niho ururimi rwanje ruzorenza ijwi ruririmba ukugororoka kwawe. Mwami, teranura iminwa yanje, ntihakanwa kanje kazokwamamaza ishimwe ryawe. Nubwo utanezerwa ibimazimba mbigushikaniye, ntuhimbagwa n'ibimazi vyoshejwe. Ibimazi Imana ishikanirwa n'umutima umenetse, umutima umenetse ujanjaguwe Mana ntuzowukengera. Ugire neza Isiyoni nk'uko haguhimbara, wubake inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu. Niho uzonezerwa n'ibimazi bitunganye, nivyo bimazi vyoshejwe n'ibimazi vyoshejwe bidasonoye. Niho bazoshikanira amamasa ku gicaniro cawe. Amen. Iyi zaburi iri mazaburi yamenyerewe cyane, kuko ni zaburi y'ukwihana mu buryo bw'umwihariko. Igihe Dawidi yari amaze gusambana na Batisheba, maze umuvugishwa n'Imana Natani akaza gusubira kandi kumubwira icaha ciwe. Samweli wa kabiri kuva mu gice 12 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14 mu buryo bw'umwihariko. Nico gice gishiraho context, gishiraho ikirere c'izaburi ya 51. Izaburi yakoreshejwe kenshi igihe umutima uba uri kurarondera guharirwa no kunagurwa, inyuma yo gukoroka, inyuma yo kunanirwa, inyuma yo gusubira inyuma, inyuma yo kuneshwa. Vivi ati ndinjiye. Aho uhagaze untumirira
ninjiye ndaje kuri wewe. Zaburi ifise ibice bitatu nyamukuru. Igice ca mbere kiva ku murongo wa mbere ku murongo w'icenda, aho tubona Dawidi ariko aringinga asaba Imana guharirwa. Umurongo wa 10 gushika ku murongo wa 12 ni mirongo y'umwihariko kuko Dawidi acamera nk'uhindura, agatangura gusaba kunagurwa, agatangura gusaba kugirwa mushasha imbere mu mutima kugira ngo bimurinde ukundi gusubira kugwa kandi bimuzigamire mu kumvira. Igice ca nyuma kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 19, Dawidi atangura kuvuga ingene azoshima, ingene azohimbaza hamwe Imana izoba yamaze kumuharira no kumunagura, akongera akarangiza asengera ubwoko bwa Israeli. Mu kanya rero cyo tugenda igice kimwe ku kindi turimbura kuri Zaburi idasanzwe ya 51. Vivi ati mpagushushanya Dawidi yatangura cagishwe ca mbere kuva ku murongo wa mbere ku murongo w'icenda yinginga Imana yuko yomubabarira. Muri aya majambo urabonamwo umutima urira, umutima uboroga, umutima wibona ko wanduye, umutima ushishwa n'ingene usa, kandi ubonamwo komereka mu mutima, kujanjagurika mu mutima kubw'icaha yakoze. Rero atangura avuga ati nungire ikigongwe Mana kubw'imbabazi zawe. Bamwe barakunda kwerekana ingene ijambo imbabazi mu gihe risobanurwa amara kugira ngo berekane yuko imbabazi z'Imana la miséricorde si ikintu c'impuhwe zirengana gusa, ingene Imana ibwina mu mutima wayo idukunda. Rero uru n'urufatiro rudasanzwe kubwo gusaba imbabazi. Ntidushobora gusaba imbabazi tutazi ko dukunzwe rwose. Ijambo rikoreshwa ngaha ni ungire ikigongwe Mana kubw'imbabazi n'impuhwe umfitiye vyiburuka biva kure imbere mu bishika vyawe mu mutima wawe. Ni ijambo ryerekana yuko uwo hasanzwe afitiye igishika Dawidi cimburuka kivuye nko mu mara. Mu ijambo ry'Igiheburayo twavuze ko ijambo imbabazi miséricorde risobanurwa amara kugira ngo ritsindagire ingene urukundo rw'Imana na affection z'Imana biri profond. Nukuri ndushobora kwegera Imana igihe tutazi yuko idukunda. Nurufatiro rudasanzwe rudushoboza gushobora kuguteranura akanwa kacu ngo tuvuge Imana iduharira kuko idukunda rwose. Nibuke yuko bwa mbere yadukundiye muri Kristo Yesu igihe imutanga nk'ikimazi c'ivyaha vyacu. Umurongo wa 3 arabandanya avuga ati kuko nzi ibicumuro vyanje, icaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Ni vyiza rwose cane. Rero udashobora ko yaragerageje kwirengagiza icaha ciwe gushikaho vyasabye ko Natani ari waza kumuganiriza. Kumwe twabivuga, Dawidi abona gukanguka mu buryo budasanzwe no gusubira kandi kurondera Imana arira. Bishoboka yuko imbere yuko Natani aza suko Dawidi atarazi icaha ciwe, kumbura yagerageza kucirengagiza, kumbura yagerageza kugikwepa. Ariko iyo ugiriwe ubuntu icaha cawe kikaguma imbere yawe, Uhoraho akakigumiza imbere yawe, kakigumiza hafi ya conscience yawe, hafi y'ivyumviro vyawe, ukabura amahoro, bikanga ko ivyumviro vyawe bihindukira ikindi kintu. Wari ubuntu budasanzwe ko kenshi kiba icaha cacu ntikwiguma imbere yacu na nta turondera uburyo kiba kure yacu mu gucirengagiza, mu kwiyumvira yuko hamwe twokwihoza ico cacu gera kibagirana n'imbere y'Imana. Ariko siko bimeze, uretse ko kwiye guhagarara imbere yacu na ntaryo n'imbere y'Imana gihagaze imbere yayo na ntaryo gushika igihe tuje umutima wo kwihana. Ni gute icaha gihagarara imbere yacu na ntaryo kubw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihari twibutsa yuko twakoze icaha imbere yacu na ntaryo kubera mpwemu yera mu mutima wacu no mwijwi ryo mu mutima atubuza amahoro. Icaha kiguma imbere yacu na ntaryo kubera hari abandi bera
batuzi bazi baratubaza ati mbega bigezehe, mbega caca wakora, mbega wararondeye Imana, mbega ugezehe kunagurwa kubwa vya bindi uheruka kugwamwo. Abandi bene data, abandi bera badushoboza kugumana imbere y'amaso yacu icaha cacu. Ubu hariho n'inyigisho z'ibinyoma zikubwira yuko ico caha udakwiye kuciyumvira, udakwiye no kwemera ko wagikoze, si wewe wagikoze. Ariko mu by'ukuri ibi ni ibinyoma vya Satani y'icaha cacu kiri imbere yacu. Imana iba yifuza kukidukiza. Izo nyigisho zibwira ngo si wewe wagikoze, wewe nta caha ukora, ivyabaye si wewe wabikoze, wewe ukuri nta caha ukora, urera kandi uragororotse. Izo nyigisho sizo, kuko zideculpabiliza umuntu, zikura ko umuntu inshingano yo kurenguka imbere y'Imana akasuma icaha ciwe, maze Imana ikamara kumuharira, kumuhangaza no kumubohora. Aca abana yavuga ati ni wewe ubwawe nacumuyeko. Ku murongo wa 4 mwibuke yuko Dawidi yari yacumuye ku bantu benshi, ariko cane umugabo wa Uriya yari yamucumuyeko. Yari yacumuye no kuri Batisheba nyene basambanye, yari yacumuye ku bwoko bwa Serie, yari yabuhemukiye abandi bakaja mu rugamba agasigara arasambana. Yari yakoze icaha cafekta abantu benshi bamukikuje. Ariko naho biruko mwibuke, imbere ya vyose, imbere yuko icaha kiba ikibi twakoreye abandi canke bwacu twikoreye, ubwa mbere na mbere ni icaha twakoreye Imana. Icaha kiba kibi papa y'Imana, icaha kiba icakaga papa y'Imana, papa atari papa y'abantu. Nivyo iyo dukomerekeje abandi, iyo twabaje abandi, biraserura ububi bw'ico twakoze. Ariko imbere na mbere ububi bw'icaha cacu buserukira imbere y'Imana, mu kwera kwayo, mu bitigiro cayo, mu bwiza bwayo, mu corero cayo kitagereranywa. Aho ni icaha cacu kigaragara vy'ukuri ko ari kibi, kandi bwa mbere na mbere niyo twishura imbere ko twishura ku muntu. Abantu yavuga ati ivyo vyabaye kugira ngo uboneke kugororotse niwavuga, kandi uboneke gororanya niwaca urubanza. Mana, ibi vyabaye kugira ngo niwaca urubanza bigaragare kuroranya. Iri jambo ryerekana ko Dawidi yari yiteze kwakira igihano cose c'icaha yakoze. Imana iragororotse, Imana iraroranya ibintu, iduha n'icaha cacu. Ariko kandi yarabikoze, igihana Yesu Kristo igaserura ukugororoka kwayo mu kumujanjagurira ivyaha vyacu. Ariko kandi iri jambo ngo kugira ngo ubonekane kugororotse niwavuga, bidashobora gusigura kandi ko Imana yihesha icubahiro no mu vyaha vyacu. Ibi ntibidutera intege ku bana yadukora ivyaha, ngo reka dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwe canke icubahiro c'Imana kigaragare. Umwitwariko wacu nuko duserura ukwera kwayo. Ariko niyo bitunaniye, Imana muri ivyo iraseruka kwidasa natwe, kwitandukanye natwe, tukayihimbariza ukwera kwayo kutogereranywa. No muri ivyo irihesha icubahiro. Umurongo wa 5 gushika ku murongo wa 6 naho tubona Dawidi yerekana ko icaha yakoze kiva ibwina rwose cane. Avuga yuko yavukanye icaha, yavukanye ububi. Iki ni ikintu gikomeye kuri Dawidi. Ntashaka kuvuga yuko juste hariho erreur morale yakoze, ntashaka kuvuga gusa yuko yahushije gukora ibitunganye, ariko aratereka isoko y'icaha ciwe kure rwose ibwina mu mutima. Ibi biratuma no mu kurondera imfashanyo, arondera imfashanyo ivi bwina. N'ubuntu ariko arambaza, n'ubuntu bumuhindura kuva ibwina, kubera ibwina nyene niho handujwe n'icaha. Umurongo w'indwi ashitanga avuga ati unyezeshe ezobu ndera, unyuhagire ndabaderere gusha uko sheregera. Ijambo ezobu ni imvugo ngereranyo yerekana guharirwa, kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo mu ijwi ryo mu mutima no mu mitima yacu. Ezo nkuko tubisoma ahandi nko mu guharura 19 umurongo wa 3 umurongo wa 18 canke abarayo 14 umurongo wa 3 n'umurongo w'indwi. C'est une plante, ni giti bakoresha kuguhumanura cyane cyane abantu b'abanyamibembe. Bafata udushami tw'ico giti bakatujobeka mu maraso, bakamijegira umuntu ahumanye, yaba yakoze ku kiziga canke agwaye imibembe, bakabumijagira kugira ngo abone guhumanwa. Ngo tubisanga muri bitabo 5 vya Mose. Hano Dawidi yibona nk'umunyamibembe, yibona nk'umuntu vy'ukuri ari kure rwose cyane. Tubona yuko vy'ukuri atari ibintu byo gusaba ikigongwe yikurayo, ariko n'umuntu icaha ciwe afite une conscience profonde de son péché. Umurongo w'icenda ati hisha inyonga zawe ivyaha vyanje, usibanganye ibigabitanye vyanje vyose. Muri igice cyose ca mbere rero twabonye ibintu bikomeye. Twabonye yuko ariko arasaba Imana imbabazi, ariko asaba Imana ngo imugire ikigongwe afatiye kwisinzi
ry'imbabazi asanzwe azi ko Imana imufitiye. Mwibuke dusaba imbabazi Imana, ikitwubahura nuko tuzi ko Yesu Kristo yapfuye ku musaraba bwacu, bikagaragaza isinzi ry'imbabazi Imana izogirira abazokwegera bose intebe y'ubuntu bwayo biciye muri Kristo Yesu mu kwizera. Twabonye kandi yuko atahura yuko no muri ivyo vyaha nyene Imana irihesha icubahiro, kandi atahura yuko ico caha gishika kure kandi kubwiwe ameze nk'umunyamibembe. Ibi rero biri mu gice ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icenda. Vivi arabana yaturimbira kano karirimbo ati ndinjiye, turave tuja ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 12. Umurongo wa 10 ati Mana undeme mu mutima utunganye, unsubize mu mutima uhamye. 11 ntuntekure yo mu nyonga zawe, ntunkure ko mpemu yera. Amen. Hano Dawidi ntashaka gusa ko Imana imugira ikigongwe, arashaka ko Imana imunagura ibwina mu mutima. Kenshi iyo twegereye Imana tuba twumva turemerewe n'ibyo twakoze, dushaka kumva gusa turuhutse, dushobora kwiruhutsa ko dufise amahoro, ko twahariwe. Ariko ntitwe two turarondera ibirenze gusa imbabazi, ngo turondere kunagurwa, kugirwa basha, guherezwa urundi rufatiro rw'imwemu rutuma bya vyaha tutabisubiramo. Ariko Dawidi turabona yuko mu gice ca kabiri aca atangura gusaba ko Imana yo muheza ama disposition morale atuma abo umuntu ashikamye muri obedience mu kumvira. Iki gikorwa mpemu yaragikora iyo tukimusavye, ariko mu by'ukuri igihe two turasaba imbabazi hatarimo kwifuza guhindukira no kuvavanura n'ico caha, na za mbabazi ntituzironka. Nashaka kuvuga yuko umuntu atari prêt gusengera isengesho ryo ku murongo w'10 n'ayandi masengesho iyo yasenze Imana ntiyumva, nta n'ikimwishura, kuko aba yifuza gusa kwiruhutsa gusa mu ijwi ryo mu mutima, ariko n'abayifuza guhinduka. Dusanga Dawidi rero hano ntashaka gusa guharigwa, ashaka kandi no kunagurwa ibwina mu mutima. Avuga ati ntunkure ko mpemu yera. Arazi Sawuli ingene Imana yamukuye ko mpemu yera, ariko wewe avuga ati ndazi ko nanje mbereye nk'ivyo vya Sawuli. Nibuke rero yuko hano Dawidi aratandukanye na Sawuli, kuko Sawuli naho yahabwa mpemu yera, ntari mpemu yera ku bijanye no kunagurwa no kugwa mushasha no kuvuka bwa kabiri, yari mpemu yera ajanye n'amabango. Ivyo byashobora kubaho mu isezerano rya kera, ariko Dawidi wewe uyu mpemu yera yahawe yari wo kumunagura, yari wo kutumuna umutima wavutse bwa kabiri. Amazaburi araserura umutima wavutse bwa kabiri muri Dawidi. Umwanditsi witwa Calvin avuga ati erega icerekana ko Dawidi Imana yari yamaze kumuhereza umutima wavutse bwa kabiri nuko anatinya kwakwa mpemu yera. Iyo umaze gutinya kwakwa mpemu yera ntukimwazwe, uko vyerekana ko waragizwe mushasha. Aca asaba ati nunkomorere umunezero w'agakiza kawe, umunezero w'agakiza kawe. Dawidi yari yumvise umunezero w'icaha, yari yakwezwe n'iminezero atariyo y'ubusambanyi. Hano yari akeneye gusura kandi kumva agakiza ic'Imana n'ibikorwa vyayo bitangaje vya redemption, ari byo bigize umunezero we wa mbere. Icerekana ko umuntu yanaguwe bigaragarira n'ibimunezera, ashaka kunagurwa gushika muri vya bindi bimuryohera. Arashaka ko agakiza koraho kaho umunezero wiwe. Niyo mpamvu biva turirimbira avuga ati mpindukwe se nawe ndinjiye. Nami ndinjiye. Muri igice cyacu cya nyuma kiva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 19 tubona Dawidi avuga ingene hamwe Imana yomuharira ikongera ikamunagura, ingene bizogenda azokwidegemvya mu gukorera Imana, azoshobora kwigisha abandi kudacumura, azoshobora kugura kanwa kiwe ahimbaze. Yumva umenga ubuzima bw'icaha no kumva anyikijwe mu ijwi ryo mu mutima no kumva ataragirwa mushasha ibwina bituma adafite icyo yobwira abandi bari mu vyaha. Avuga ati rero nzoca nigisha abantu bawe inzira, abagucumura ko nzoroha ico ndababwira. Ni kangahe tubwira abandi kudacumura, kandi twebwe byaratunaniye kuva muri ivyo vyaha.
avuga ati erega niwanagura niho nzoronka ico mbwira abahonyanga inzira zawe. Ubwa kabiri, erega niwanagura niho nzoshobora kugushima. Hano umutima uhimbaza urafatanya n'umutima ubandanya urondera kwezwa no gutungana. Hano umwidegemvyo mu guhimbaza urafatanya kandi n'umwidegemvyo tubohoka icaha. Dukunda kuvuga ngo aho mpemu w'Imana ari hari n'umwidegemvyo, ariko uwo mwidegemvyo aduherezaho guhimbaza urafatanya na wa mwidegemvyo aduherezaho kubohoka icaha. Uravuga mu Warumi 10:2 ati kuko ikingira camwe mu bugingo bwo muri Kristo Yesu cambohoye ngo singanzwe n'icangira c'icaha n'icurupfu. Aho navuga rero yuko niyo muyera aca dutakisha aba data, adutakisha aba data mu mutima uhimbaza igihe kandi ariko aratubohora adukiza ingoyi z'ivyaha. Dawidi kandi aravuga ikintu gikomeye, avuga ati nuko utanezerwa imazimba mbigushikaniye. Iyi ni jambo ku murongo wa 13 nshobora kuduzitaza kuko omenga Dawidi ntiyemera ibimaze byo mu isezerano rya kera, ariko turabizi ko ari uburyo Imana yashizeho bw'abantu bashobora kuyegera. Ariko nimba Dawidi avuze ijambo suko atavyemera, ikitwereka yuko avyemera nuko aza kurangiza ku murongo wa 19 avuga ngo niho uzonezerwa n'ibimaze bitunganye, nivyo bimaze vyoshejwe n'ibimaze vyoshejwe bidasonoye, niho bazoshikanira amamasa ku gicaniro cawe. Dawidi aremera cyane yuko abantu bahura n'Imana biciye mu bimaze vyoshejwe. Ariko hano mu 16 aravuga ati igihe noza n'ivyo bimaze ntiyutakuzana amatoho, ntiyutakuzana intama, kuko ndanabifise ndumwami ndumutunzi, ni mu ntangire bino bintu nakoze cyaha. Ariko umutima nticujije kandi umutima ntizeye ko nari imbere gupfa, ariko ikindi kintu gipfuye ku bwanje ko Imana ariyo gakiza kanje, ntaco vyo bimaze. Ariko aza kurangiza avuga ati ndashaka nyene gutanga ikimaze coshe kimaze caturirwa burundu kikoswa gose, sacrifice de dévotion de consécration. Dawidi arifuza guhereza kandi umushaho wiwe agasubira kandi kuwegurira Imana muri élan de consécration, mu mutima wo kwitanga. Ariko avuga ati igihe ntaragira umutima wizera kandi wihana ntaco bimaze, ibintu byose notanga ntibimaze. Ni kenshi dukoresha izina rya Yesu nka formule magique, ni kenshi tuvuga amaraso ya Yesu nka formule magique, tuba tuzi ko Yesu yapfuye ku musaraba kandi biciye mu izina ryiwe duharigwa. Ariko ibyo byose bashobora kutagira ico bitumariye, naho ariyo nzira Imana yahisemo yo kudukirizamwo, kubera twabivuze gusa ku munwa ariko umutima wacu utizera kandi utahindukiye mu kwihana. Dawidi arangiza ariko arasengera Siyoni, asengera Yerusalemu. Tubona yuko hano Dawidi yabona yuko kumbure icaciwe nk'umurongozi mukuru wa Israeli gishobora kugira ingaruka kujanye n'Imana guhezagira ab'Israeli bose. Niyo mpamvu ariko arasengera n'ihanga ryiwe kugira ngo ntiribuzwe umugisha n'icaciwe nk'umurepresentant du peuple, nk'userukira ubwoko bwose. Turabizi undi muntu yakoze icaha araduserukira, ivyo yakoze byazanye umuvumo kurunganwe rwiwe rwose. Ni Adamu agwa mu itongo rya Edeni mu gice 3 c'itanguriro, maze uguciga urubanza kwiwe natwe biradushikira. Muri Adamu twarakoze icaha, muri Adamu twaracira urubanza kandi muri Adamu twarapfuye. Ariko bitubwira yuko karundi Adamu wa kabiri uwo yazanye ubugingo kandi yaradusengeye ku bugingo bwiwe budukiza. Bitubwira ngo nimba icaha cazanye mu Yesu n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icaha, niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ivyaha. Ariko ingabire y'Imana ntimera nka ca gicumuro, ko igicumuro cumwe catumye abenshi bapfa. Ubuntu bw'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'umuntu umwe Yesu Kristo vyarushije gusaguka kuri benshi. Ko igicumuro cumwe catumye urupfu rushigwa ku ngoma n'umwe, abakira ubuntu n'ingabire yo kugororoka bisesekaye bazorushiriza gushigwa ku ngoma mu bugingo n'umwe Yesu Kristo. Ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo tukira abansi bayo, none tumaze kuzura nayo ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Haleluya, amen. Kandi si ivyo vyonyene, ariko ikindi tunezererwa Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje kuzura nayo. Amen. Nizere ko izaburi yabahezagiye, yabafashije umutima wo kwihana. Indwi nziza kuri mwese, ntimutinye mwabusho butomwe kuko so mw'ijuru muhimbara kubaho bwawe. Ehe ndishikanye yego mwana ndinjiye iwawe, ndawuguruye ku bwanjye. Haleluya, yego mwana
ikiganza aho uhagaze untumirira guharirwa kuko uhagaze umbwira ko wabirangije umbwira ko bijire. Church Ministries. Proclaim, portray, and point.